Bidondo na ni hehe wokora umugore wawe akumva araryohewe ubu nyene wotwereka uhamukoze yo kumva aryohewe atayiwe kusantre po jaune njo Bidondine huyu Bidondine Witi. Witi. Moi, je suis chanteur, comédien, créateur et compositeur. Je vais faire compositeur. Ni français yo ni lingala. Ni français. Akwimvita mu kabere cyangwa akwimvita mu hotel. Hose urumva hose naho nimiriwe no muhiriwe hose naho nimiriwe. Nta na kimwe. Bidondo muvanga muja mu hotel rero tubifata uko. Cyo kuvanga tukagenda gukubitana. Yani bagukundira izo dread gusa nakindi bagukundira. Muguru wa tatu. Muguru wa tatu njo wapi sasa? Utazi umugabo utazi gukubita none sio mashifo. Ogopa kugusa. Sio mashifo. Mbona nikia mkono? Wako unaogopa au sio wako? Sio mashifo, mwe mnakula tumifupa. Bidondo, utakia tana ni kule vitu vitaribika. Mtoto Jojo. Wegaye. Banyaminyo. Na miguru nini? Tavyuba. Yes, abakunzi wa Flip TV twizere ko mumeze fresh nkuko natwe tumeze good. Iyi ni Flip TV ibategura ikiganiro gikaze cyane ikiganiro nizera neza ko nawuza kugishima kabisa ikiganiro uza kuvuga ati nice kabisa kuko ikiganiro twicari umwanya muremure ikiganiro navuze ati reka nicare ndondera ikintu cyoryohera abakunzi ba Flip TV kuko baranyotewe kabisa aha bahita muri Bamako Bar nakabari kitwa Bamako Bar niho tugiye kurondera umuririmbyi yitwa Bidondo. Turazi neza yuko muri no misi amazi imisi haraye kuja mu biganiro mu bubare butandukanye n'umuntu amazi imisi ari mu bubare ni Bidondo amazi imisi ari umuntu w'ububare ariko mu munsi navuze ati banza ukoresha umwanya kwanza ufite nde subscribe like na commentaire kugira utubwire ingene wakira ibiganiro byacu hama ngende ndakwereke Bidondo ivyarimwo muri no misi ahenshi bavuga ngo makayabu manini ngo makomedi ariko rero je nagiye gutahura yuko ari umuntu w'ububare reka je ngende ndabereke Bidondo fresh kugira mwemere mvuga ati koresha umwanya ntiyatubeshe kabisa. Yes yeah. Taka. Pam. Yes, abakunzi wa Flip TV murabonye neza yuko turiko turegereza ahantu Bidondo batubwiye yuko amazi imisi aja kunywera ahantu hagaragaraho inkumi nyinshi cyane zitandukanye nituzi ko Bidondo yabaye wa muntu w'inkumi kuja mu bubare hirya nino ko muziki yawuhevye asigara uwindaya nitubizi ariko reka tumwegere turabivye abo boba bari kumwe ko barabahungu cyangwa arabakobwa nkuko babitwibiye akabanga reka tumwegere kandi kabisa. Bakunzi wa Flip TV ngure Bidondo kaka ni aje Bidondo wa makayabu vipi bite sister bakunzi wa Flip TV Bidondo nguyu ni umuririmbyi tumuzi ko ari umulegendaire mu muziki yakoze byinshi nubakibikora ariko masa n'uwataye inzira ku buryo aha naho ubona ari mu nzoga zitandukanye byayuramutwe amatabi n'ibiki Bidondo bikwaye Bidondo kimuziki kwa uyu munda Bidondo ni desordre mnaleta mkwaye asio desordre wametuambia kwamba ni msanii wa inchi Bidondo wa makayabu iko kwenye Bamako Bar ikanapiga muziki niko nakula kuku na bata sasa naona kama mnaniletea desordre kuku na bata ya mamuste ni kawaida na mahera na banamuke na mahera iwanje na ngorane ariko mwaje kumvumbu yanga mwaje mutan telefone uye jewe batubwiye neza yuko Bidondo yahevye muziki aja mu makayabu birapfa Bidondo aja mu makomedi birapfa none agiye mu nkumi ninde ababwiye ko nahevye muziki abakunzi bo muziki ndundire guri uko kiyo cha jamii nimba ari urusako baragubwira Jesse nahevye muziki amahera yavuye mu muziki yavuye mu makayabu niyo ndiko ndagyoye ucuja kugisi ndiko tagyoyegwa n'umugenzi ngamu none Bidondo tumwite rero yuko ari wa muririmbyi we wo mu nku kuja mu nkumi umuririmbyi ego kwe Bidondo uyu ni nani yako Bidondo abikuangalia abikuhusu pourquoi unaleta maneno njo Bidondine huyu Bidondine Witi
Bidondine 1 2 3 4 5 6 sita uremeze yo kuri bidondine witi Jivyo vya bidondine witi navyo nzi je ndi umugore w'ivyo vya bidondine navyo nzi uri bidondine 1 ko shaka tavyumva wewe Dépense kwa mwasi wa hivi kama una dépense ni lazima ugaramie ni lazima ugaramie nakubali kwe ni kitu kabisa kitu mama mtoto kitu nitugi mifupa twebwe ala unakula kuku na mayai yake kama kawaida none bidondo wewe no kumenga ugendana n'abantu bakuruta imyaka bidondo kandi ubene umengo uracari muto bidondo wewe kumenga arakuruta uyo muntu Jenda cari mfise 40 combien uyu afise nga 20 combien afite 20 combien cyangwa afite moins de 18 kubera arajya ndamusumira afise arajya neza uramusumira amakayabo n'ubugari makororo ya kure bwiza isusu gikwiye ya makayabo na makororo bidondo duherutse kubona mtoto jaune bidondo duherutse kubona ushyira afishe kuri stati yawe yuko ufise lancement officiel ya video zigera nko kuri statu bidondo benshi bakabazi yuko wahevye umuziki mu bisanzwe wowe uri mu makomedi use ukina na bagasore none bidondo ivyo bintu byo bari byo canke sivyo James lancement indirimbo zanje zitatu zishasha nzogira hajya kuri 565 mu bwiza kuko abantu benshi bavuga urusaku ngo je nahevye umuziki sinahevye umuziki umuziki ndawukora amakomedi ndayiko je suis chanteur comédien créateur et compositeur je vais faire compositeur ni français yo ni lingala ni français je parle français moi mais je suis pas français compositeur ou compositeur moi bidondo ufite amashuri angahe wewe amashuri angahe ni bikuraba nimbarure je suis compositeur no umva ndakubwire umuntu nimbari ari compositeur yari compositeur igifaransa ni rurimi rw'abazungu twe turavuga ivyo batubwiye nimbari umugisha wanje yambwiye compositeur vuga compositeur sandavuga compositeur wowe indimi badugwisha abazungu tudishira muri zandimi abamugisha na rurimi rumwe bavuga ari umugisha ashobora kuvuga compositeur arundi akavuga compositeur kandi akabito kuri ambassade bandi kuri Saint Michel Notre Dame hose munamuchokeje amuyamuliza hata question bidondo reka ndamubazi basi bidondine witi bite bidondine witi dufasha kama microphone kwanza tumanze tu kiraremereye ufashe uruyeri ego kwe dépense meza na yala kula anapona hii ni nani ya bei iko na kundi bidondine yagukuye kumengo we wanciye kwa hantu byagenze utugira bidondo mubonane kuri uno munsi kabisa je ngana je kuri program ya bidondo rese umusheri wanje ashaka kunyumvita ashaka hose akwimvita mu kabari cyangwa akwimvita mu hoteli hose urumva hose naho nimiriwe no muhiriwe hose naho nimiriwe nta na kimwe bidondo muva ngamuja mu hoteli rero tubifata uko sho kuvanga tukagenda gukubitana cange tushobo kuvanga tukagenda kugwadi wabo cange nanje ngataha kuko mfise lancement ni wabo rero murashobora kubikorerayo nta na kimwe wacu we programme dukorera ibiki nivyavuze niko bivuze itwa TV gute itwa Flip GTV ndabakunda Flip GTV ndabakunda kandi ndabakunda cyane ariko ugabanye ingeso mbi umva singeso mbi naronsa amahera nagize amaclip niko ndaryoherwa numu witi wanje we est-ce qu'il y a des problèmes quand même bidondo reka dufate yuko imyaka umaze mu muziki uno munsi ari hugira uje bidondo uramaze kugura n'ikinga ukuye mu muziki vya vrai ikinga ukuye mu muziki akayabo atatu yaguze ikinga yonyine amakayabo yangaye muhira none kubatazi ico bita ikayabu nakayabo oya amakayabu ni zile samaki ari samaki bashiramo umunyu bashiramo umunyu samaki imwe ni 50000 ibaza ko kinga ni 50 amakayabu atatu yamaze kugura kinga bidondo reka dufate rero yuko no munsi ariho kuva wakaririmba ugira ujya amafaranga y'umuziki uje kujya amafaranga ngahe bidondo no munsi uzogya ngahe million uno munsi ujya 1 million nyene ujya amaze kudepensa 300000 n'abagenzi ngabo umuntu wose akaza ndamugurira ngurira nanje mukamate pombe uko nabangine huku tena uyu ni wa munane pako watisa na wakumi ni ba fans barangunda bakambia bidondo tuzie kamwa kamoya na bauzia kuna probleme chuba nachezaga maklipe yangu bien
nikiba mfite mu makonsere zangu bakia kunisaidia ili banisupport. Bananambia bako hapa na mimi naleta Bidondine wisheri. Bidondine wit unafa. Bidondo abenshi baravuga yuko Bidondo ari umuntu adahindura look. Au geuza kikwafe Bidondo. Ikoti. Ikoti. Nile afali? Sio ile afali, ikoti ilitoka nani Canada kwa Owe. Anitumia ule manajele wa Macmelo. Anitumia koti natoka Canada. Alituma muhewa. Hapana muhewa. Ambio siziko. Bidondo ariko ugabanya ingeso mbi Bidondo. Ne kuki udahindura look. Vujo niko na sheri. Aya. Na wankunze. Jewe. Uwe pete. Nakupiga makunza Flip TV umugore wa Bidondo akunda n'abajournalist ava akunda na cameraman. Bidondine none we uruwa muntu akunda abahungu benshi canke ukunda Bidondo? Numusabe nimero. Jewe ukunda Bidondo. Umva ndakubwire. Ukunda Bidondo gusa. Nigiki yaguhaye jalousie. Ewa muva mubikorera no mu maso yacu ariko murindire tugende hama mukora ivyo dumukora. Bidondo apana Bidondo nakubaje kibazo abenshi bavuga yuko udahindura look. Izi dread Bidondo zinafaa miaka ngapi mu kichwa yako? Niaba nigusage mu kichwa. Pardon. Kwambie sasa. Hizi dread zinafaa miaka ngapi? Siko na dépense. Ya miaka ngapi? Na dépense ya 100,000 par mois. Par mois. $50 par mois. Yani sasa nakuaga nazichanger nazifunga huku unaziachilia nazifunga huku naziachilia. Guhangika watu tu yani haubadilishi zangu ni zangu na tire ni mishasi wanje. Ni nywele zako? Siwezi kuzikata nazipendaga mishasi wanje man. Nicho gituma ndayikunda n'abakobwa kenshi barangundira Madrid nikinywanda kwa kipara ndakuwa wayi. Baragukundirizo yani bagukundirizo dread gusa nakindi bagukundira. Muguru wa tatu. Muguru wa tatu njoo wapi sasa? Utazi umugabo utazi gukubita none uyu mpigisha muguru ngapi uyu mbi? Waine ni mukono ni kichwa ni la asikutisha cyane jikunywe. Unafuna tumikisha muda mapema. Yes abakunzi wa Flip TV murumvise neza ko Bidondo yahevye umuziki yahevye comedy ubari mu ndaya nibiyayura mutwe nibiyoga papa nivyo atwemereye wenyine mu maso yacu ati akoresha ukuguru kwa gatatu. Uyu sindaya uri iki? Bidondine niko malasha niko malaika uko malaika kandi yaje uko malaya pisi ika uva nimbari petit frère nimbari grand frère. Uyu grand frère kana kushinda burefu ni grand frère. Basi burefu ndo nini? Burefu ndo manke unayoa kusaka. Auni kana kushinda burefu na bibi yako. Ina probleme. Lakini unapanda kukiti kwa kumpiga bezeni. Uyo nyene nivyo vili mtamu. Sikia nikwambie. Unayua? Huyu ni sheri wangu. Sheri wako. My wife, manke malaika. Sivyo? Malaika. Alikuwa ku program kumuita. Uona wakati namuita nilikuwa nisha prepare milio kumufuko juu anakuya. Juu tutakonsome na kunywa aende hakuna leo tutafanya. Mutafanyana leo. Sikusema tufanyane. Unjosi unasema Bidondo. Sikuza. Ega na mafanzi wa Flip TV wamekuelewa Bidondo. Sekuza aje turanywa turajya agataha ndamuba. Siku ni bima bitu wakona. Wewe gaye. Bidondo utalala hapa? Na ingine iko hapa. Gokoye utalala humu? Pako probleme ni kilala. Hakuna tatizo ni nyumbani pote. Yani atulale nje Flip TV. Nimbari ari problème. Je suis avec ma copine. Ta copine. Je suis avec quoi? Ta copine. Je suis avec ma copine. C'est mon problème. Si je dormis, si je ne dormis pas, c'est mon problème. Bidondo avec Bidondine. Allah ka Francis. Yes abakunza Flip TV. Mumva ko Bidondo yize agaruke mu kabiri ariko arazi igifaransa. Na yo bonjour. Urazi ikintu bita bonjour Pierre, bonjour Kagabo. Hata ukisaka kama ulisomaga Pierre na Kagabo. Somo la kwanza. Somo la kwanza. Keza, voici des allumettes. Urazi kugia
nyine Keza na Kagabo utajijua gistajidefendre yani we ururimi wacu yani we biri bya mu premier umva si ururimi rw'iwacu ariko turaraba ukuntu ningari wayize muri premier Keza Kagabo turaba ukuntu tushobora kwidefendera natwe c'est bien Daravi c'est bien Bidondo na ni hehe wokora umugore wawe akumva araryohewe ubu nyene wotwereka uhamukoze yo kumva aryohewe atayiwe gusa c'est jaune Utavyumva wewe je navyo ntahura kabisa amakuru ufise rero akunda umugore Bidondo igisusu gusa tusikie ti udafise igisusu sio mashifo ogopa kugusa sio mashifu mbona ni jamu kono wako unaogopa au sio wako tushe sio mashifu mwe mnakula tumifupa Bidondo utakia tana ni kule vitu vitaribika mtoto Jojo ewe gaye wanyaminyo na miguru nini utavyumva yes abakunzi wa Flip TV turabashimiye cyane kubona mwadukurikiranye kuko twohaguma ngahantu twohwera na mini shanzanani bintu vyanse reka dusezerane kuko twava tuhafira ahantu kabisa turabakunda cyane kabisa yamaze nishe bitu bishari